mugabo ndazi ko ari bake cyane mu Burundi ivyo bamaze kubigirako. Impamvu ni cakindi yavuga ni manque de connaissance na manque d'application. Uretse ko uzobukireye akazi i Burundi ku batari bake ni nuko nawe uzobuje muri business. Kameme muzo uvyumva arandondera ndamwereka ko zigugwa naho zigurirwa hama muze dukora akazi. Bageze ngwino dukora akazi. Rero ntibishobora kuguma gutya tuvuge ngo turiko turagerageza gutera imbere tuguma mu bintu biri traditionnel mu bintu bya kera. Reka tubaramutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Okay. Murabizi ko tugize iminsi turiko turatanga amaformation ku bifuza korora mugabo kandi ku rundi ruhande nitwibagira gusangiza abantu bose muri rusangi kubijanye n'ubworozi bigenda gute. Agusu Aziz aheruka ngaha mu Burundi ni munyabene ni mu expert cyane ari specialize muri ibintu by'uburimyi n'ubworozi entrepreneur cyangwa mu agronome independent. Mwaravyumvise mu kiganiro twabaye bwa mbere ariko arasigura ariko aravuga kubijanye n'ibi bintu by'ubworozi bw'inkwavu yaragenda yaborozi batari bake ngaha mu Burundi cyane mu ntara ya Gitega. Kibazo yasanze rero ati nasanze inkwavu zabo ni ntono zifite ibiro bikeya nk'akarero dufate urukwavu bita fauve de Bourgogne ni urukwavu rushobora kuvyibara rugageza ku biro 8 mugabo ndazi ko ari bake cyane mu Burundi ivyo bamaze kubigirako. Impamvu ni cakindi yavuga ni manque de connaissance na manque d'application. Mugabo kandi iyo manque de connaissance no kuvuga abantu bashaka kwiga kuri iki badashaka kwiga no kuvuga muri ibi bintu by'ubworozi wewe avuga yuko yasanze inkwavu la majorité ziri hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3 mugabo kubera iki zitaba zinini cyane ku rugero runini cyane. Hari ikibazo nyamukuru kugira yaraganire n'aborozi arumva aho ibi bintu bipfira. Yasanze ikintu nyamukuru aborozi batazi ivyo bateza kugaburira inkwavu. Benshi bazigaburira ivyatsi byonyine bigaragara. None koko burya inkwavu burya zibeshejweho n'ivyatsi bigaragara. Hariho iyindi challenge jewe sande n'umworozi kandi naje nahuye nayo hari kujya mubona ku nka bavuga icuhiro bavuga tuto bavuga amasondori ku nkwavu naho hari ivyitwa granire. Ivyitwa granire rero ibi hari byinshi mu Burundi ni ivy'abataliyano bajya bakumutoyi ntaho ziforumire babikoramo mugabo inyuma yavyo kwa ya connaissance turondera bwa bumenyi turondera kugira ngo bino bintu tubikore neza nk'aba expert twaragiye rero turamenya ivyo bakoramo izo sondori kwera bano bataliyano naragerageje kugira ngo ndabinjiramo nyene ndabe ko bishoboka ko ushobora kumenya formulaire bakoresha kugira baronke iyo sondori. Nibwo nasanze bidashoboka. Ntibishoboka yuko umenya nyezina canke ngo bakwereke ngo bino bintu babikoze gute. Kuko bifuza kameme gumana isoko. Bicha bigenda gute rero. No kuvuga uyu mu nyabene ujya Agusu Aziz yaravuze ngo benshi bazigaburira ivyatsi uwo mugihe ahubwo inkwavu nyinshi zijya amagranire canke urukwavu kugira rutera imbere kubera amagranire ariko kuri zigranire zaba bataliyano iyo zigaburira inshuro nyinshi nk'akarero reka dufate nk'umundwi n'urukwavu rukajya izo granire inshuro 4 canke zirenga urukwavu birangira rubaye ingumba rukanga kuvyara izo granire bikabuge twebwe ntitwozikorera. Ni gute abazungu b'abataliyano badusundira ibintu hafi ya byose twebwe twikendereye ugiti cyacu turi ngaha. Why? Kwiki tudashaka kuvyiga? Ubushize naravuganye n'umurundi ari muri Tanzania. Umurundi sanzi ko ari umufana wa Gaciro Media, umufana wa Ome, akunda kudukurikirana mu biganiro byinshi bitandukanye. Dukuvuga namutumye ico kintu uti wewe labi Dar es Salaam. Labi yarusha bishobotse. Eske na tumashini duhingura
ivyatsi tukabigira amagranire canke dushobora kuduhingurira zino granire eske muri Tanzania ntazo mashini dushobora kuronka ahambwe ati yewe narose abahindi bazifise barambwira ibiciro hariho iyo nasanze kawaida ziramako abiri imashini ya mbere ifasha umworozi gufata nk'akaro nk'ibigori bijya biti vy'imisigati ibigori wabikataguye no kuvuga wakuye k'ibigori urajana wimbuye bigereyo vyasigaye biba bibisi biba byumye naco bitwaye rero yo cyugirira ikibikatagurika kabigira ubuntu buto buto mbwe nayo bugira buto buto ntabwo wocuja kubugaburira inkwavu cyo nyene ubwo ahubwo ubwo buto buto ucutwara mu kandi kamashini ko gashobora kubi ahubwo uca kabikuvangira n'ibindi wari wese abishoboye aza bikore kandi niwe bikora nibaza ko nabandi borozi kamimazo zagurira zinogranira iwawe ivyatsi ni byinshi byo kuzikora abagenzi ari naho mbere no cambwira naba abarundi mu dukurikira muri diaspora tabizi muri benshi urazino mashini nakazi uretse kuzobukire akazi i Burundi ku batari bake ni nuko nawo zobuje muri business kameme muzo uvyumva arandondera ndamwereka ko zigugwa naho zigurirwa hama muze dukora akazi bageze ngwino dukora akazi rero ntibishobora kuguma gutya tuvuge ngo turiko turagerageza gutera imbere tuguma mu bintu biri traditionnel mu bintu bya kera inkwavu yego turiko turagerageza tuzoroye kijambere mugabo naho nyine ugiye kuraba iyo uganiriye n'aborozi baba expert niyo ucumenye neza ati kwa kuntu tworoye biri hasi cyane donc nico gituma ndababwira nti ngwino tubiprofessionalize birashoboka okay iyo rero mu gukora bino bifungurwa mu bushakashatsi cyane nashoboye kugira hariho gufata nk'ibyo by'amasondori sondori nibaza ko ni nyinshi kandi mbe zidanazwe n'ahantu henshi sondori ufashe sondori ukayivanga n'intete z'ibigori mugabo zikeya ugacutwara muri ka kamashini kayinawugiye ka kabiri gasya kabisya ku rugero ko karanabibumba bumba ku buryo kaje guca busohoka rubutetetete navyo cyo busohoka rubutetetete kandi bwumutse cyane rero aho kamashini muri Tanzania nawe sikuri cyane mu Bushinwa zirahari nuzoshaka nzomuhe ama contact y'abashinwa nabonye bazidandaza birashoboka hama rero hari ico cyambere cyo kuvanga amasondori ukayavanga n'intete z'ibigori uratora neza granire hari no gufata bije vyatsi by'ibigori nababwira ukabivanga navyo nyene n'amasondori canke bije bigori ukabivanga n'intete z'ibigori naho nyine uratora sondori nako uratora granire kandi nziza cyane nico kimwe no gusya ibintu ivyatsi bitandukanye bya binye tuzi by'inkwavu none murazi ko muci none ni mubizi ko biri kose mu Burundi yego durafise amasoko imisozi ifise amasoko menshi arimwe amazi mugabo kameme heshi haruma none ko huma none wumva ko iyo humye haca haba ya challenges yo kubura ivyo tuzigaburira twokabitegurira hakiri kare cagiye muri kirikiragwa bya vyatsi turabisya tukabibika biramagranire birashoboka cyane bagenzi wari kuraraba ino video support ndagusaba shikana buno butumwa kuri hashoboka sangiza ino video abandi benshi bashoboka ikindi ntibagire subscribinga cyangwa ugira subscribe cyangwa sabone kuri Agaciro Media ejo tugire buno bumenyi mu by'uburimyi n'ubworozi turi benshi cyane kandi ndababikiye surprise ntibagiye kubabwira ko turiko turatanga ama formation ku bantu bifuza buno bworozi alright muri commentaire muri description turabashiraho link ya group WhatsApp mushobora kuzamwo ikindi turabashiraho na contact ariko haze kuza by'ukuri babandi bumva bifuza korora okay alright